uno munsi ibikorwa vy'isaka vyabaye hatari hake mu Burundi. Twovuga nk'umucankuzo, twovuga no ngaha i Bujumbura, aha muri commune ya Cibitoke, igikorwa co gusaka cabandanije uno munsi, ariko mu kanya kiraza kuhava kirangira. Tuvuga kandi rero no ngaha muri Musaga, muri quartier ya Gasekebuye, hamwe no ngaha muri Kinindo muri quartier ya Zeimete, aho mbere hatowe ibigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare bitandukanye. Uko rero ibikorwa vy'isaka vyagenze uno munsi muri ku Musaga, muri quartier ya Gasekebuye, ku wahoze ari umupolisi ariko ari mu karuhuko ko mu zabukuru, yitwa Busokoza iri Defense, OPC1 Busokoza iri Defense, habaye isakwa. Muhiriwe hakaba hashoboye gufatirwa inkoho imwe ya Kalashnikov, inkoho imwe ya pistolet revolver, chargeur zibiri za Kalashnikov, no kuvuga ibikono vy'amasasu bibiri vya Kalashnikov hamwe n'amasasu ya Kalashnikov angana na 58. Hafatiwe kandi na vya vyuma vyo guhanahana amakuru vy'inzego z'umutekano bita amaradio Motorola, bakunze kwita amaradio Motorola, n'ivyo bikorana. Hafatiwe impuzu, imisipi, inkofero, amapete, n'ibirato bitandukanye vy'igisirikare, vy'igipolisi. Kuri uyu muntu mbere hanafatiwe n'umupira w'igisirikare nubwo we yahoze ari umupolisi. Isaka kandi ryabaye muri Kinindo muri quartier Zeimete, aho naho ryabaye ku ngo zitatu. Urugo rwa mbere ni kuri Avenue Burambi, parcelle ya mbere, ku muntu yitwa Nizigama Jean-Marie Gilbert, civile w'umu-engineer. Naho hakaba hatowe za nkoho bakunze kwita ngo uzi imwe, yarifise n'ibikono bibikamwo amasasu vyuzuye bibiri, hamwe n'amasasu ashika kuri 23. Hatowe kandi n'ibikono bibikamwo amasasu vy'inkoho bita Kalashnikov, igikono kimwe n'amasasu 25 y'iyo nkoho nyene. Haratogwa kandi n'andi masasu 32 y'iyo nkoho ya rukwayo. Haratogwa kandi n'agasandugu kabikamwo amasasu k'igisirikare. Ahandi hasatswe muri quartier Zeimete ni ku mukukuruke Colonel Sinarinzi Leopold, aho naho hakaba hatowe inkoho imwe ya Kalashnikov Pliant iri kumwe n'ibikono bibikamwo amasasu vyayo 4, birimwo amasasu ashika 96. Hatowe kandi n'indi nkoho yitwa pistolet Tokarev, hamwe n'ibikono bibiri bibikwamwo amasasu yayo, vyarimwo amasasu ashika ku 18. Hariho kandi no ku mufasoni yitwa Magonyagi Yolande, aha naho hakaba hatowe ibikoresho impuzu, ibirato, ibikoresho vyinshi vy'igisirikare. Muri Gasekebuye naho nyene hari ku wundi muntu ari mu karuhuko kabageze mu zabukuru, Colonel Nzikoruriho Didas, aho naho nyene hakaba hatowe inkoho imwe ya Kalashnikov hamwe n'inkoho imwe ya pistolet iri kumwe n'ibikono bibiri bibikamwo amasasu yayo hamwe n'amasasu 13. Uko niko amasaka yagenze ngahi Bujumbura. Mucankuzo naho nyene ejo mwijoro hariho grenade yatewe hafi y'urugo rw'umushingamateka mwibarabara, ariko hafi y'urugo rw'umushingamateka. Hanyuma hariho n'amasasu yumvikanye hafi y'uwundi mukozi umwe wo mu rwego rw'iperereza hariya nyene. Inyuma rero yaho ivyo bigwanisho vyumvikaniye, naho nyene haciye hazinduka haba isakwa, aho hatowe inkoho zishika kuri 5 za Kalashnikov hamwe n'amasasu yazo ashika ku 259. Hatowe kandi n'amagrenade ashika kuri 9. Ivyo bikaba vyatowe mu rugo
w'umuntu yitwa Izayi, uwo akaba yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza.